hariho umuntu amaze iminsi yamamura ngaha mu Burundi akomeye cyane, umuntu yitwa Rusiri. Amaze iminsi yamamura ko Burundi bupfuye. Navuze byinshi sinzi ko nobiheza, reka turabadokuma kuko ni byinshi cyane twavuze kugira ngo turabe ko twotanga ibintu byokorwa byinshi bishoboka kugira ngo hashobore kuba ibi bibazo turimo cyo kubivamo, kuko tutabeshanye turi muri crise none ndabisubiyemo, crise tubona kwigoye yuko arakumbuye no kuvuga iyo yavuye. Naragiye ndamwihweza ndaraba amagorwa twagowe nta Rusiri twagoranwe. Wewe yari amerewe neza, arya akaryama, natwe turaba mu bisaka, imvura itunyagira butwirira ko budukerako. None ubu hagezaho natwe twonezeranywe nawe, amero yamufashe ashaka kwisubirira hamwe yarari, natwe turiko turatura. Je niko nabibonye. None akenyiki umuntu ntarabona ariko atwereka umurima yarimye, ntarigira mbona yerekana n'urukwavu yoroye, akaba atagwaye kwashi, nkaba ntabona hakora, ntagira shebuje. Uratuvuga ukuri Rusiri, mbwira akora kwande? Tuje kura muri inesesi uwumurihira, nta na hamwe akora, nta rukwavu yorora, mugagendera mu ikamyonete nziza cyane, ntagwaye kwashi, asa neza mu nzu nziza, mugatana kimwe akora, yicaye aho, ntagira shebuja. None gantuze uwabonye twari twaraturatuye turiko turatwenga yonezerwa. Ntimushobora kuvyumva ko marama imbere y'abene gihugu konka amaraso y'abene gihugu. Mwarariye mwaranezerewe, nibaza yuko ubu mutagirwara kwashi, tugarukana ibintu ku murongo. Nari ntimwahimvye ntuzeho emiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari, ntimwahimvya muzohaga ryari? Mugamaye n'abakoreshwa na setani ntibahaga. Abantu baragiye tugira twigirire baraje kajeke kugira twimbura umuceri mwinshi mu kiyaya, baca baragenda barayiba ayo mahera, bariba umuceri ntiwarimwa kubera amazi abuze, bose bariko bidoga ngo umuceri urazimvye. None mugomba none mukure hehe? Nimubwire bajya batwaje amahera uti garukana amahera ngaha twubake baraje. Anye n'ikibazo kiduga ry'ibiciro mwa kino gihugu ni ibintu bimaze igihe, mugabo twebwe biriko biradutera ubwoba cyane ingene bibandanya bigenda. Naragiye ndamwihweza ndaraba amagorwa twagowe nta Rusiri twagoranwe. Wewe yari amerewe neza, arya akaryama. None gantuze uwabonye twari twaraturatuye turiko turatwenga yonezerwa. Uwashinzwe amabanga akabanza kwisariza, wabaye musitanteri akabanza kwisariza, wabaye buramatare akabanza kwisariza, wabaye umushikiranganje akabanza kwisariza, akaronka imodoka nziza akabanza kwisariza, akaronka inyubako nziza akabanza kwisariza, abene gihugu beraguza akabanza kwisariza, takora ry'imfiza gashiha akabanza kwisariza. Nta nukumaramara mwumva, ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abene gihugu konka amaraso y'abene gihugu. Abakozana ikizipe kigugwa imiliyoni muze ibihumbi amajana 6 y'amadolari kumuzanye mujongo nigiyo bobo kada kadwanyana n'abacavuga ubu anda turi yazanye umuduga wo $600,000 ibitayiga bafise ibintu birenze mu gihe abanyagihugu bagowe. Wese umuntu akunegura wabize ivyuya uri kurakora kugira abaduca inkokora gusa, nta nkokora tuzocika. Bari mutwe baze kwerekana ubutunzi bwabo, baraze kwerekana ubutunzi bwabo none ndagira bisubiremo. Baze kwerekana ubutunzi bwabo kubera batemera ko abanyagihugu tubabaza la redevabilité. Twahejeje kubishira ku murongo tubishikirize abajejwe ubutungane kugira bitubikire, nitwaheza ikiringo tuze dusubire tubereke ivyo dufise babone yuko atavyo twacishije ku ruhande.
icubahiro kuri ico nyene hari akama ko kumenyesha indongozi z'amabanga amatungo yazo mbega vyo bigezehe canke amatohoza kubarangije ikiringo vyoba bigeze hehe mu bijanye no kwerekana amatungo yabo kumatohoza kubahejeje ikiringo biragoye kuko ni bande bari baramenyesheje twebwe igihe dutanguye amabanga turazi kubwirizwa shingiro rivuga yuko imbere kutangura amabanga ubanza kumenyesha amatungo ofise mwibaza abantu benshi babifata nabi bibaza ngo ugiye kuburana kuba ari kugira werekana umutahe utanguranye hanyuma uhejeje ikiringo ugasubira ukamenyesha kugira barabe bati none bafise birahuye na wa mutahe yarungutse ibi birahuye umushahara yahembwa turawuzi umutahe yatanguranye turawuzi none ubwo birahuye bafise inyuma y'ikiringo ico gihe babonye biteye amakenga baca baja rero kugurura amadosi mugu no munsi nta numwe bugurira dosi kuko no munsi none jewe n'abandi bamari ko barabivuga jewe narakunda gutarataza cyane jewe mvuga nti gitunga umuryango none sije natanguye kumenyekanisha uburimyi bw'ikizine mu Burundi none nk'ubu noca mfuta rijya shira hamwe mugasi je ndaritwara rirafise abarijeje kuritwara mugani je narishinze none ejo usanze yarungutse uzoca uvuga ngo wagwabikuye hehe umuntu wese arafise umutahe atangurana nta numwe adafise umutahe we n'umwana akivuka umutahe wiwe nise nta numwe atabafise umutahe muga mu nyuma uragura vya rukururana kandi wavutse utagira namba none baca bakubaza ngo wabikuye hehe soye wari umutahe ibijya wagiye urakora wari umutahe rero ubu utwebwe mbere twasanze bidatumbereye neza aho kurumva umuhini mushasha utera amabavu ku buryo tugiye ngo tujya tuvyarire twasanze nk'umuntu umwe ashobora kumara nk'indwi yose atarabiheza Oh hell no. ndababwije ukuri kandi mabizi hariho abatanguye bavuga bati urya muntu ntavyo azoshobora kuko aranywa inzoga hari abandi bavuze ngo urya ntazi no gusenga hariho abandi bavuze ngo ntavyo azoshobora kuko ngo atera inkuru nyinshi ngo avuga amajambo menshi ngo ntavyo azoshobora urumva umuntu aratanga ikori bamwita yuko ari we asigaho ingurube gusa hanyuma bagiye kurikorera ku ikomine naho ngo bagaca rero wabakweri ugiye kurikorera naho ngo burugumesere ngo agaca abanza kubashira harya mukabanza mukamubyinira ngo mwaje gukora iki mwambwa mwe ngo twaje kurondera ikori twebwe mbwa ngo mwaraririye mwambwa mwe ngo twaraririye twebwe mbwa ibanze kubera ikori gusa kandi waca witwa ko waririye ntuze ari ubukene hari n'abambwiye ngo nkunda ngo telefone erega bavuze vyinshi uno munsi nza numva abantu bose bavuga ngo biriko bigenda neza ngo ni sawa kubera iki FMI yaratwemereye amafaranga uno munsi hamaze kuba deblocage rimwe amakuru dufise ayandi yose uno munsi byaranse yuko ayo mafaranga aba debloqué mugabe ivyo murabizi neza ivyo bafatira ko bajya abantu Banki Mondiale na FMI bafatira kuki n'abandi ba partenaire ikintu bita intwari bereye la gouvernance et la transparence na Union Européenne ati bimeze neza cyane n'ubu felicito aho mugejeje ibintu ngo mbere ngo navyo bihano individuel ngo hasigaye ko tugira inama ya nyuma twemeza vyarahejeje gusinga ambwirwa yambwiye ati umwe wenyene atacibuka izina niwe wenyene atayibuka izina yiwe usanga ari ikinyarire tutazi natwebwe uravye abo bari banezerewe imyidogo bafise uravye abo bitwa bakiri imyidogo bafise wowe tukoma kutemera Imana. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umusozi mubona ni umusozi uhanamye kandi ni umusozi
mwiza cyane, ni umusozi novuga yuko ufitiye akamaro kanini igihugu cy'u Burundi. Uyu musozi ni uriko antene ikomeye ya RTNB kugira ngo ibiganiro vy'insamirizi y'u Burundi bishobore gushika mu karere k'ubumanuko, mu ntara ya Rutana, mu ntara ya Makamba no mu ntara ya Bururi, bikora kuri antene ishinze kuri uyu musozi. Uyu musozi witwa Inanzegwe. Uyu musozi urakomeye cyane, nta munsi n'umwe batawuvuga mw'iradiyo mu gihe ibiganiro bitanguye mw'iradiyo y'u Burundi canke igihe birangiye. Muzokwama mwumva bavuga umusozi wa Inanzegwe. Anye urashobora kuvuga uti Inanzegwe. Voilà. Uwo musozi rero ugabura intara ya Bururi n'intara ya Makamba. Aha mubona ni mu ntara ya Bururi, inyuma yawo ni mu ntara ya Makamba, neza neza muri komine Vugizo. Vugizo rero abanyevugizo barambaga. Kera twe twakuze bahita ibukurira. Mu yandi majambo twavuga ngo bariya abantu bagiye ibukurira. Voilà. Mugabo ako kantu urumva iryo jambo ntiryaba riheze, bahita ibukurira kurinda. Voilà. N'abantu bavayo babita abakurira. Mu yandi majambo baba bavuze ngo abakurira kurinda. Voilà. Sinzi ico kavuye ko, ngira ngo tuzokagaruka ko ikindi gihe. Uno munsi rero ngo ndabatwari bukurira wamaye inka. Mugabo abakurira ntibagenda batambagiye ibisiga. Kurira rero ugiyeyo munsi y'uyu musozi neza neza hariho umugabo yabaho. Yari umutama, mugabo yari afise izina ry'umuzagazaga. Uwo mugabo yitwa NAYOBATA. Abantu bati kwa NAYOBATA. Izina rero murumva yuko barihimburira hagati. Harabona haranumva bavuga ngo yitwa NAYOBATA KWISHAMBA. Abandi nabo bavuga NAYOBATA gusa. Ngo rero ngushitse ngo hejuru ya NAYOBATA gucubona bukurira yose. Wo mu ntara zitandukanye bava Bururi, za Gitega, iyi yari yo nzira bacamwo bagiye mu bikorane vyabera igishiha, bakagenda bararirimba wamaye inka. Bashitse rero aho haruguru canke hejuru ya NAYOBATA bakicara bakaruhuka bariko baraba imitumba ya bukurira. Voilà. Ushitse aho hantu ucubona Vugizo yose, ukabona Nyanzarake, ukabona za Kabonga hariya, ukabona za Vyanda, ukabona za Rubanda. Mana yanje n'imitumba yo muri Kongo uyibona neza. Aho hantu harakirurutse cyane. Ko ndabereka ibintu n'ibindi, uno munsi nabacomokanye bukurira. Bwabakurira mana yanje. Wofata ontera ibibuye. Ayibukurira rero ngo bahora bahita muri Swiswi. Muri Swisse murantunga. Sinzi ico bari barabikuyeko, ntacu aho karagaciyemo. Reka twigarukire rero ku mutama NAYOBATA. Aha murantunga, abuzukuru biwe barashobora kuba bariko baranyumviriza canke ababanyi biwe, canke abamuzi, kuko ndazi yuko abatari bake baja aho ibukurira bari bazi iri zina rya NAYOBATA. NAYOBATA none niki? Abantu baravuga, mu yandi majambo abantu bazovuga. Voilà. NAYOBATA mugabo urumva naho bo bariko baravuga, wowe ukica amatwi ukibandaniriza ivyo wari kurakora. NAYOBATA. Voilà. Nibaza yuko isiguro itomoye. Abantu bazovuga basubire bavuge, mugabo wewe ihoze umere nk'utabumva. Ibandanirize. NAYOBATA wampaye inka. Uno munsi nariko ndiyumvira ku cigwa nza gutanga, nca ndonka inspiration muri iri zina rya NAYOBATA. Ndabiravye neza, hariho abantu tuzohava dusanga babaye ba NAYOBATA. Kuvuga ngo abantu naho baba bariko barakora ububegito bumeze gute, canke bariko barakora amakosa, baba dusanga abo bantu bigumira muri ayo makosa,
ata kintu na kimwe bagomba guhindura, ahubwo baryoherwa no kuguma muri ayo makosa yabo. Ushinga ntaye Rufyiri atwara ishirahamwe Orikome aheruka kuvuga amajambo akomeye cyane, aho yerekana ukuntu abarundi babayeho mu buzima bugoye, mbere bamwe bamwe biriko birabananira no kubaho. Yarerekanye ikiriko kirabitera, kimwe muri ivyo yarerekanye inda ndende y'abategetsi, to yise umwina, gukunda amahera, aho yerekanye n'ivyokorwa. Kandi abatari bake ivyo vyose bitagenda neza barabibona, yaba ubutari mu mugambwe uri ku butegetsi, yaba ubutari mu mugambwe, yaba uri mu mugambwe utavuga rumwe na leta, twese turabibona. Mwavyumvise rero, ibi bintu biragaragara neza yuko umukuru w'igihugu atavyakiye neza. Umukuru w'igihugu vyaramubabaje. Birumvikana yuko muri aya masengesho barimwo ariko arabwira bagenzi we, birumvikana ko yavuze ati Rufyiri ariko araturaba ku munwa. Rufyiri umunoho uramuhanze, arabona yuko turiko turarya, agomba yuko tumuhako. Ati igihe twari mw'ishamba, imvura idukubita, imiravyo, inkuba bikadusekeza, amasoro, ibiki ivyandagutakiye. Ati Rufyiri ntiyari yibereye mu nzu atya, atavuga amajambo nk'ayo. Ico gihe twari kumwe, turiko turateseka, turiko turamererwa nabi. Amajambo vyumvikana yuko yariko arabwira bagenzi we ati ntihagire uwo ivyo bintu bica intege, bandanya uko mwariko murakora. Ati mwibuke yuko igihe twari mu mibabaro Rufyiri tutari kumwe, wewe yari yiryoherewe, none ubu abonye turiko turafungura, murumva ivyo ariko aravuga. Yatanguriye mu migani, mugabo arateba araridudura. Wewe yerekana yuko igihugu c'u Burundi gishitse ku ntambwe ihambaye, naho hari abantu bagipfunze igitambara mu maso batabibona. Ndiko ndaraba rero, ndabona ko intambwe tugeze ko ari intambwe ishimishije. Ni intambwe ishimishije naho hari abatabibona. Ati mu Burundi biragaragara yuko hari abantu batabona intambwe duteye mw'iterambere. Ati birababaje cyane, abo bisa n'ibigoye gutahura. Eka mbere ntibinashoboka nuko umuntu yoshobora kubitahura ubonye aho igihugu c'u Burundi kigeze kino gihe. Ubona ingene abantu bariko barahunga, ukabona habuze ibi na biriya, bisa n'ibigoye ko ushobora gutahura iyi mvugo umukuru w'igihugu yakoresheje. Ngo hari abasazi babiri bavuye hagati mu gihugu bahurira ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Hari kera inzu yari ndende twari dufise, yari ijya Hotel Novotel. Niyo yari ndende yabaho muri gisagara ca Bujumbura. Hanyuma rero abo basazi ngo batangura kuyiraba, barayigomwa, baranezerwa cyane. Ngo maca abwira uwundi ati sha, ati inzu nk'iyi tuyisige gaha titwayidugana, natwe ihagarare hariya ruguru iwacu. Uwundi ati nivyo sha, bacava ngo hajya kwikerera nje kurindi tuyisugume gushika tuyishikane. Abasazi rero babiri, umwe aja hirya uwundi hino, barasunika, hanyuma gushika ivyuya birabira. Ivyuya bibize, bakura amakoti bari bambaye n'amashati bashira ngaho inyuma yabo. Hanyuma umusuma nawe aba yabibonye, acaraza yiba ya koti na za shati zabo, acarigira. Nabo bariko barasuguma. Niho rero umwe yahindukira baba ati muhungu, ati turahagenze, ati nazampuzu sinkizibona. Hajya rero hari abantu batigera baraba inyuma ngo barabe iyo bavuye, ntibigere bamenya iyo tugeze. Kugira umenye iyo tugeze uraba iyo tuva. Voilà, kumbura ngomba kuvuga ati kuva muri 62 gushika ubu
nawe murabona yuko hari cyahindutse canke wari kuzi Bujumbura muri 97 amazu yabomaguritse agaca araba n'ubu nimubona yuko turi kwiterambere rikomeye byo ntawo kwanka yuko tutateye intambwe iriyo mugabo ubu ibibazo dufise biriko biterwa n'abande biriko biterwa n'abari ku butegetsi ariko kandi hariho n'amategeko yategerezwa guhasha abo bantu bigenze kutariko ariko kandi bigaragara yuko abo bantu badakogwako hanyuma ivyononekara bikabandanya vyononekara umukuru w'igihugu rero ntagaruka ku bintu biriko birononekara vyononwa n'abantu ahubwo agomba kwereka abanyagihugu ko bakwiye kuraba iyo twavuye hariya ibindi navyo bakavyihoza bisa nuko ariko agomba kwerekana ati twaraciye mu bihe bitoroshe ibihe byatugumiye ubu rero harageze yuko dukora ku munwa voilà ntihagire uturaba ntihagire uvuga yuko twokwikiza amategeko mwibuke iyo twari hariho ibitabo nkunda cyane n'ibitabo by'urugendo rwa bene Israel ko ndabingene bagiye mu buja icabitumye byagenze bahariya mwitanguriro neza mbandanya gushika bagabuye amatongo ninde yabagaburiye amatongo ninde yagaburiye Yosuwa nanze ndabwira zo murasoba ibirirwa bintu byinshi ese nabibabwiye ingene Karebe yagumye arindiriye ko aronka ararindira haraho wa mbere wa kabiri imiryango arayiha Karebe ntararonka kandi uzi yuko aribo bahizi bonyene babiri bashitse amarembe Karebe ahava aributsa Yosuwa ati ngo twibukanye ngo uribuka ngo hari hahandi ngo niho twaronka ijambo yuko we na jewe ari tuzoshika none wahaye abandi ko jewe utaraba acaravyibuka nawe acaramuha naba niyumvira ingene Karebe atashusha ati nije ntegeza kuronka ubwa mbere eka yararindiriye abandi bararonka ndiko ndavyiyumvira igituma hanyuma rero ndiko ndaraba iyo Burundi bugeze kuko niho ndabira reference ngo barageze mu nzira ngo harimwo abantu bari bisutse mu miryango ya bene Israel soma mu gitabo cyo guharura 11 ngo hariho abantu bari bisutse muri bene Israel hanyuma Mero arabafata voilà murumva yuko babonye bene Israel bariko bararya Amero arabafata batangura kumira amate babaraba ku munwa abafashe baca bandukiza na bene Israel nabo baca bagira Mero bati dukeneye inyama murumva hari habari bisutse muri bene Israel hanyuma Mero arabafata na bene Israel nabo baca badukirwa n'abarabafata iyo ndiko ndumviriza rero hariho umuntu amaze iminsi yamamura ngaha mu Burundi akomeye cyane umuntu yitwa Rufyiri amaze iminsi yamamura ko Burundi bupfuye yuko arakumbuye no kuvuga iyo yavuye naragiye ndamwihweza ndaraba amagorwa twagowe nta Rufyiri twagoranwe wewe yari amerewe neza arya akaryama natwe turaba mu bisaka imvura itunyagira butwirira ko budukerako none ubu hagezaho natwe twonezeranywe nawe Amero yamufashe ashaka kwisubirira hamwe yarari natwe turiko turatura je niko nabibonye none akenyiki urumva yuko bisiguritse igihe Rufyiri yavuga ibi bintu byose ivy'abarundi nka bose babona umukuru w'igihugu murumva wewe ingene yabifashe yabonye yuko Rufyiri ariko arabikoreshwa na Mero mu yandi majambo n'abandi bantu bari basanzwe babibona canke babibona nk'uko Rufyiri yabivuze nabo nyene Amero arabishe yandi majambo abarundi bavuga yuko bamerewe nabi sukumererwa nabi nkuko ahubwo na Mero abishe umuntu ntarabona ariko atwereka umurima yarimye ntarigira mbona yerekana n'uko avu yoroye
akaba atagwaye kwashi nkaba ntabona aho akora ntagira shebuja uratuvugana ukuri rufyiri mbwira akora kwande tuje kura muri inesesi uwumurihira nta na hamwe akora nta rukwavu yorora mugagendera mu ikamyonete nziza cyane ntagwaye kwashi asa neza mu nzu nziza mugatana kimwe akora yicaye aho ntagira shebuja none gantuze ubabonye twari twaraturatuye turiko turatwenga yonezerwa ameru rero yamufashe none aca ashaka kuyandukiza abagumya banga ngo bagumuke nijyari yigeza dekarara no musi Burundi niho bubi kubera iki nameru yamufashe washaka bimwe yarya wenyene haza bakangerera Voilà umukuru w'igihugu arabitomora neza aravuga ati ntabakange ivyo avuga vyose ntabakange mwebwe nimwigumire kuri Vola bantu b'Imana sinagombye kugaruka ku majambo yose yavuzwe kuko havuzwe ibintu vyinshi havuzwe iduka ry'ibiciro havuzwe abantu bishwe n'umwina abanyagihugu bamerewe nabi abantu bagendera mu mamodokari azimvye y'amamodokari y'ibihumbi 600 vy'amadolari abana b'igihugu batagira ubuzi bariko barahunga abanyagihugu bishwe n'inzara abanyagihugu batagira ifumbire abanyagihugu batagira igitoro abanyagihugu batagira amazi sino kuri gonda bigaruka ko vyose gabo umukuru w'igihugu aho kwiyumvira ukuntu yotorera inyishu ivyo bibazo vyose wewe ntaco yashimye kubivuga ko ahubwo yerekana yuko ivyo bibazo bisa nuko bitariho kerekana cyane ko ingorane ari abafitiye inzigo abari ku butegetsi ati rero ivyo ntibibasamaze byumvikana yuko yabateye intege mu byo bariko barakora ibiriko birakogwa no busuma butagira izina vya bindi byose muzi sinirirwa ndabigarukako uno munsi mu ntango nagerageje kubica ku masonga ariko murumva yuko umuntu wese asanzwe abibona nk'uko urufyiri abibona ko ari umwansi w'abari ku butegetsi ko ariko aragirira inzigo abari ku butegetsi ariko baraba ku munwa ntazi imvura yabakubitiye mu ishamba ntazi ingene bari babayeho nabi ariko agomba kubakura ku mukate ariko agomba kubakura amata mu kanwa biboneka ko abari ku butegetsi abasenedefitete biboneka yuko biyemeje ko naho ibintu byo parangana bigasubira bigaparangana ko ata muntu n'umwe ashobora kubakura ku mukate bironkeye byari bigoye bironkeye bari baramerewe nabi yandi majambo naho ugomba ukavuga bobo nta kintu na kimwe barindiriye guhindura abavuga bose nayo bata mu ishamba nayo bata mu kirere nayo bata mu muyaga ingorane abarongozi ntibashobore kubona izo ngorane biragoye eka mbere n'ivyo nashoboka yuko izo ngorane boshobora kuzitorera umuti kuko ivyo wowe ubona ko vyirabura bo babona yuko vyera nta majambo menshi ngomba kuvuga uno munsi nagomba ndababaza ikintu none mu gihe hariko haravugwa amajambo nk'aya abarundi bene wacu aha muritega yuko hari inyishu yoza gukemura ibibazo turimwo ivuye ku mugambwe uri ku butegetsi iki ni kibazo namwe ndabarekeye kuko iki kibazo kituraba twese waba uri mu mugambwe uri ku butegetsi waba uri mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi waba utari mu mugambwe iki kibazo kituraba twese by'ukuri turiko turavuga ibitagenda neza ivyokosorwa canke uko ibintu vyifashe tuba turiko tubiterwa n'amero tuba turiko tubiterwa n'inzigo dufitiye abari ku butegetsi ihe ivyo abanyagihugu boba bavuga vyoba ari ukuri ivyo babona vyoba ari ukuri aba bantu
bari ku butegetsi hoba hari icyizere c'uko boshobora guhinduka. Ukaba uri mushasha ntiwibagire kugira subscribe. Imana nibampezagirire mwese. Reka rero twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ukaba waruzi kwa NAYOBATA ubitubwire.